bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB mudukurikirana turabahaye ikaze muri ano makuru tugire tubashikirize. Aya makuru akaba agizwe n'ingingo zikurikira: umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umukuru w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari kumwe n'umutambukanyi wiwe barafashe urugendo rubashikana mu gihugu ca Arabia Saudite. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe yaraganutse kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 Munyonyo uyu mwaka avuye mu gihugu c'Ubuhindi aho yari yitavye inama mpuzamakungu yerekeye agateka akabana. Urunani rushasha rw'imenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyemerewe hano mu Burundi rwatanguye ibikorwa vyago icese. Ivyo bikorwa bikaba vyuguruwe n'umunganizi w'umushikiranganje mu vyajeje harimwo gutumatumanako amakuru mu kanya ingingo imwe ukwayo. Turasubiye rero kubaha ikaze muri ano makuru nari ntejeje kubabwira yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba n'umukuru w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye barafashe urugendo rubashikana mu gihugu ca Arabia Saudite kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 Munyonyo uyu mwaka. Bakaba bagiye muri ico gihugu kwitaba inama ihuza ibihugu vya Afrika n'ibihugu vy'Abarabu mu gushika rero aho i Riyadh yakiriwe n'icegera c'umwami ariwe Mohammed Ben Abdulrahman Ben Abdulaziz Al Saud. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe yaraganutse kuri uyu wa kane igerekerezo rya 9 Munyonyo uyu mwaka avuye mu gihugu c'Ubuhindi. Ifashe aho mu gihugu c'Ubuhindi. Mvuye mu rugendo mu Buhindi, urugendo twatumiwemwo n'ishure abarongozi b'ishure mu Tesori School. Noneho none nababwiye yuko tugiye kwiga ibibazo bijanye n'agateka k'abana. Baraba ingene abana ku isi hoshobora kuboneka ingendo intumbero imwe y'ukubarera no kubigisha kugira ngo bazovemwo bimwe tuvuga mu Kirundi abagabo bijunja n'ijambo. Abagabo koko bazoramutswa igihugu, abagabo bazoramutswa ibihugu kugeza ku bazoramutswa ya nama nshingamateka yo ku isi yose, inama simba yo ku isi ahubwo y'isi yose, hakaba leta y'isi yose, hakaba ubutungane bw'isi yose, hakaba n'indero y'isi yose. Aha rero iyo nama turayivuyemwo kandi namenyesha ko harabayeho nka communique, itangazo no kwitwa ko rikomeye, aho ico kibazo mvuze cizwe kijanye n'indero y'abana kugira ngo noneho turabe mu bihugu bitandukanye byo ku isi umwana yoregwa gute kugira ngo koko azobe kazoza n'umwizero wa bya bihugu byose ku isi byoshobora noneho kuzoramura ugwaruka. Ubwo gwaruka rukazoshobora kugira ya nama nshingamateka eka n'abakuru babo bagakurikira, hakaba leta y'isi bakashiraho n'amamekanizme twovuga intumbero y'ukurera nayo yumvikanyweho ko nabo bo ku isi yose ibintu nk'ivyo. Iyo rero iryo tangazo twarisinye mugabo sinza kurivugaho kuri byinshi kubera ko naje naho narisinye nasigaye nibaza nti ibintu bizoja mu ngiro canke kugira ho nyene abantu bicarane bavuge bati reka twumvikane
ku mpande n'impande, mbega ibi bintu bivahe bikagerahe. Icyumviro rero kiba cyiza cyane cyaba kibi, mu gihe kitaraja mu ngiro abaho binaniranye urabyemera. Mugabo ibibazo byo biri imbere urabona ko ari byinshi natwebwe tutabona. Nkanje barampaye n'ijambo na kenshi mbega kugira ngo nsigure uko ndavyiyumvira. Yari inama harimwo abacamanza Amakuru Supreme, bari bakorakoranye kweri. Je nitwa ko ni kuri n'amashinga amategeko nyene n'uwo muri Ghana bari badutumiye turi babiri, abandi bose barabacamanza. Barabyumvira ko rero ibyavuyemo nibyo ko twemeje icyo cyiyumviro, twemeje icyo cyifuzo. Kuko iyo bavuga ngo n'amashinga amateka y'isi, nkabona ukuntu hano ku isi hano hanze ibintu biriko biragenda nabi, abavuga ntibibuza ariko abantu babandanya bagira ibindi byifuzo kandi bakabandanya bimvira. Turabandanya nano makuru kuri uyu wa kane igerekezo rya 9 mu nyonyo ni mu gisagara ca Bujumbura, niho hatanguzwa ibikorwa vy'urunani rw'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyemerewe ngaha mu Burundi. Ibikorwa vy'urwo runani bikaba vyuguruwe icese n'umunganizi w'umushikiranganje mu vyajeje harimwo gutumatumanako amakuru. Inkuru ya Debora Ntakisumba. Ibimenyesha makuru vyemewe mu Burundi bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bisabwa kwitandukanya n'ababikora batazi ibyo bakora mu guhakano vera amakuru. Ivyo byashikirijwe na Thierry Kitamoya, umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo gutumatumanako amakuru ku muhinga mukuru wa kane igenekerezo rya 9 mu nyonyo umwaka wa 2023 mu gisagara ca Bujumbura, aho yariko yugurura icese urunani rw'ibimenyesha makuru vyemewe mu Burundi ariko bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Vesine Nahimana yaserukiye ikigo cy'igihugu kigenzura ibimenyesha makuru mu Burundi sense, yasavye urwo runani kunyarukana amategeko arugenga muri ico kigo. Na mushinga amateka Sauda Mboneko yatowe mu ntara ya Bujumbura yari yateye iteka ivyo birori, yasavye sense n'ubushikiranganje kuba hafu urwo runani atari mu gihe bakosheje ariko mu bihe byose. Nagomba nkenguruke ubushikiranganje, nkengurukire sense, nkengurukira bagize icyumviro kugira ngo bashobore kwegerana baje hamwe. Nsabira bene igihugu nk'uwatowe, umushikiranganje yamaze kubivuga hariya. Ivyo nare kuvuga dusaba sense yamaze kubivuga biri mu attribution yaho, ariko kandi nk'userukira bene igihugu nagomba sabe sense na ministere by'ukuri mubabe hafi kuko turababaza cyane iyo igihugu kiriko kiraronka ihungabana rivuye mu bimenyesha makuru. Mutube hafi nishize mu bene gihugu ariko turabikurikira turabibona. Mutube hafi, mubabe hafi batarakosa, mubigishe guhaguruka, abamaze guhaguruka mu bakomeze batambuke mu maformation. Hanyuma namwe banyarunani mugiye hamwe mugerageze mukorere mu runani, ntihabe satuntu twanje uhagaze ngaha twaba twaje mu runani avugira urunani. Abakengurukiye batumire bateteka bino birori tukabasaba kutuba hafi. Aho uzobona hari abavuga ngo ni vya bindi by'ababandi, ni vya bindi umengo ni ibintu sans valeur. Mbere ukamengo uyu mwuga uri kurawinjiramo kugira ngo tungu wawubaye uri kwarawukorera ni ikintu gitoroshe. Umengo wari wese yohamagara babamenyesha makuru ngo bahaze. Ntibibuke ko umumenyesha makuru ukwezi guheze abaza shebuja ati gute. Ntibibuke ko ya kamera isaza baterekagira gute igapfa. Ntibibuke yuko umumenyesha makuru ashaka kwideplasa. Ntibibuke yuko yanza koreramo ikenera nanye kugira gute kurihwa. Vyukuri mubonye bashize kuri kurubuga hakuba hakoze effort nini yo kwirya yo kwimara byo gikorwa bishobore gukoreka. Nawe cyo tugusaba
basi tumugira commentaire nta mera twamusavye commentaire kira like bigutwaye iki ko n'ubundi bamaze kuraba amamega yamaze kugenda ndibaza ko umuntu aho tubamenyeshe ko urwo runani rugizwe n'imbonesha kure zigera kuri 18. Arakenuye mugenzi wacu Deborah Ntakisumba kuri aya makuru yadutohoreje. Aha rero bakunzi niho tuciye turangiriza ano makuru yacu, ariko kubadufatiye hagati tubibutse yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umukuru w'akarere ka Afrika y'ubuseruko Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wanje Ndayishimiye barafashe urugendo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka rubashikana mu gihugu ca Arabia Saudite. Umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe nawe yaraganutse kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka 2023 aho yaravuye mu gihugu c'ubuhindi mu nama mpuzamakungu yo kwiga agateka k'abana. Haravutse urunani rushasha rw'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyemewe hano mu Burundi. Ibikorwa by'ugo runani bikaba byatangujwe icese aha mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 9 Munyonyo umwaka 2023 bitangujwe n'umunganizi w'umushikiranganje mu vyajeje harimo gutumatumanako amakuru. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi mwariko muradukurikirana, aha niho tushiye turangiriza ano makuru yacu, tukaba tubashimiye ko ntumwadukurikiranye naho butaha.